uyu munsi ngo mvuge ukwihora kw'imhemu ya Yezebeli kwishengero. Nico ngiye kudevelopa cyane uyu munsi. Ejo nagishije ko gatoya Yezebeli ntaruhuka. Ico yagamije canke ico yagabiye mu mutima atakibonye kibaye. Ariko ikibabaje nuko ishengero ritazi yuko mu mhemu zikomeye mu entité spirituelle uyu munsi ari karakora ahagarika umuvuduko wo kuja imbere kw'ishengero rya Kristo harimo iyi mhemu ya Yezebeli. Uyu munsi muragiye gutahura biri kundi gusha, muragiye kumenya andi mabanga yandi, muragiye kumenya nibihe turimo. Ijambo ry'Imana tubwira muri Maraki 4:5-6 yuko mu bihe vy'iherezo Imana izorungika Eliya uwavugishwa nayo. Si kubw'ubusa Imana yavuze ko izorungika Eliya. Eliya ntazogaruka mu mubiri, ego n'ivyari gazogaruka mu mubiri. Igishenge tuzoba twadugijwe, biravuga ibishingana bibiri bizoza bikavuga ubutumwa Yerusalemu. Bamwe mu bateoloji baravuga yuko azoba ari Mose na Eliya, ariko jewe ndabivuga muri eschatology nizera yuko ibyo bishingana bibiri ari Eliya na Enoke. Impamvu ndabivuga zirahari, nituko turi eschatology, mugabo ndafise impamvu ndabivuga. Imvo ya mbere ni ijambo ry'Imana ritubwira yuko uwavyawe n'umugore wese abwiza guca mu rupfu. Abantu babiri bomnyene tubona mu ijambo ry'Imana batigeze baca mu rupfu ni Eliya na Enoke. Eliya ahagaze mu gishingo c'abavugishwa, ariko Enoke nawe ahagaze mu gishingo c'amahanga. Enoke ntiyari umuyuda, Enoke ntiyari umwisirayeli. Ivyo bishingana hayi bibiri afite ico bisobanuye. Sibyo nkeneye kuvuga uyu munsi, ariko ndashaka kuvuga ingene tubiza gukonfronta imhemu ya Yezebeli kubijanye n'ico novuga akunze gukoresha citwa vengeance. Ishengero umunsi kwera bavanje mbwa nta burizi. Okay, maze umwareka umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ko imibavu. Next. Zakariya amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu, uzomwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezerwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe. Azokuzuzwa mhemu yera ahereye kukuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Esprit de la réconciliation. Azoyiza imbere, nshyirakaro kuri 17, ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe. Yohana agiye kuvuka. Yohana ariko aravugwa ko agiye kuvuka avutse kuri Elizabeth hamwe na Zakariya. Birivuze ngo azohora azi imbere y'umwami Imana ari n'umutima. Muri bico bivuga ngo he be a man with the spirit and power of Elijah. Hallelujah. Uyu munsi ngomba ndababwire igihe cyose Imana ikeneye gukora ibintu bidasanzwe, yama igihe cyose irunga ikimhemu ya Eliya.
ariko igihe cyose impwemu ya Eliya itangwa hama imisi yose hacaguruka impwemu ya Yezebeli. Ahari imisi yose Eliya aho hantu hari Yezebeli. Nta na hamwe uzokwigera ubona Eliya ntubone Yezebeli. Umuntu ashobora kuca yibaza ikibazo, uyu mwanya tuko turavuga hano Yohana Umubatizi yavuka, Yezebeli ninde? Ndashaka nabasubize inyuma gatoya tugende mu bami ba mbere igice cya 19 kugira ngo nze gusigura aya majambo tujye gusoma hano duhere ku murongo wa mbere kandi ku murongo wa gatatu. Abami ba mbere igice 19 guhera ku murongo wa mbere ku murongo wa gatatu. Uyu munsi nagomba ko tuza kuva hano buri muntu wese atawiye ko impwemu ya Eliya ibwirizwa gukorera kuri we. Nta kuntu na kumwe Yezebeli ntatsindwa n'uwari we wese. Yezebeli ushobora kumukonfronta mu gihe cy'iherezo n'urimwo impwemu ya Eliya. Without the spirit of Elijah ntibishobora gukunda ko dushobora guhagara imbere ya Yezebeli. Kandi uyu n'uyu munsi niwe ari karakora mu bantu b'intabarigwa, mu maguverinoma, mu masosiyete, mu makominote, mu bibanza vy'ukuganza, mu miryango, ahantu hose. Ino mpwemu ya Yezebeli niyo uyu munsi fashe lo lead. Hallelujah. Mugumane naje gatoya. Maze Ahabu adomdera Yezebeli ivyo Eliya yakoze. Ndakene ko muri kino giki ndakiranshije nk'ijambo ry'ubuhanuzi yuko bivugwa mu isi, bivugwa mu miryango yacu, ivyo ba Eliya bo mu ishengero rya Kristo bakoreye abavugishwa bayari. Yamenye yabusize igituma itashikire ngaho imbere. Hallelujah. Hallelujah. Aravuze ngo maze Ahabu adomdera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose, n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Iki nigihe muvyibuke ko impwemu ya Yezebeli aho iri hari confusion. Yezebeli ari karakorera abantu batangura kuduta Imana. Uyu munsi turi mu gihe abana b'Imana bariko baraduta ku Mana bizeye. Nivyo canke sivyo? Turiko tubona kungene ikibi kiriko kiraduga, ingene impunity iguma iri hejuru, ingene injustice iguma iri hejuru. Uyu munsi abavuga ukuri baranyagwa. Uyu munsi abantu bose bahagurutse kuvuga bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana barahamwa. Uyu munsi ibikorwa vy'Imana biriko biragirirwa amahamwa, nibikorwa vy'Imana vyagerageje kuzigama itara ry'Imana, umuriro ku gicaniro. Naho nyene hama hari amanama ku marembo, amanama y'ukungena ivyo bicaniro bizima, kuko Yezebeli arabizi ko igihe cyose igicaniro c'Imana kikicaka, umuriro w'Imana ukiri ku gicaniro nta bubasha afise. Ivyo akora vyose biba ibintu biri insignifiant. Nico gituma ikintu Yezebeli akora ubwa mbere na mbere nukuzimya umuriro wo ku gicaniro. Gutu uyu munsi ari karawuzimya, uyu munsi ari kararokrita abana b'Imana, abaherezi bo ku gicaniro, kugira ngo baze kuba busy mu buzi bubahemba amafaranga menshi, mu buzi butabemerera kubona n'imiryango yabo, ubuzi butabemera ko barera abana babo, mu buzi bubatwara kure, bakora amavoyazi bakeneye, vya bindi vyose abantu bifuza muri kino gihe. Ariko ugiye kuraba ni kugira ngo yafebize ibicaniro vyabo. Sakazi kose kaguhemba amafaranga menshi arakazi kumugisha Imana guhaye. Hariho ubuzi buriko buratangwa n'impwemu ya Yezebeli kugira ngo azimye umuriro wo ku gicaniro. Numva amen meze neza. Hallelujah. Ibi nivyo vyabaye, igicaniro kirasambuka, abavugishwa barinyegeza, abandi Yezebeli arabiza. Hari hasigaye umwe, izina ryiwe ni Eliya. Aravuga ati aho vyakabereye ni kera, abantu ntibakimenya Imana bakwiye gusenga iyo ariyo, abantu bari bamnyamuja irya nino. Aravuga ati ubu ndakeneye yuko mu Bisirayeli havaho ikintu cyitwa confusion. Ninde ashoboye gukura confusion muri kino gihe cy'iherezo, cyane cyane mu ishengero ry'Imana? Nuriko impwemu ya Eliya. Birivuga ngo imbere yuko ntera isi umuvumo, nzobarwikira Eliya uwavugishwa nanje.
nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje. Eliya amaze kwica abavugishwa Bayali. Reba kino kintu katurabizi ko Yezebeli yasenga Bayali. Aba bari abakozi biwe, siniko no bita ibisegu vya Bayali. Indi version niko ivuga amaze kubica. Ahabu adomdera Yezebeli vyo Eliya yakoze. Maze mumvirize ikintu cyaciye kiba. Ati ejo nkaya mangu Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya. Narababwiye iri jambo intumwa muri Bibiliya y'Igiheburayo bisigura ngo murivuze neza imwe mu mpemu zikorana na Yezebeli. Kuko Yezebeli ntari wenyene. Yezebeli afise mvuga gute, afise ikigwi, afise impemu zikorana nawe zitumagira gusira amanga, izo arungika gutera ama confusion, izo arungika mu guca intege abantu. Iyo ubona uri kuracika intege, menya neza ko warungikiwe intumwa ya Yezebeli. Intumwa ya Yezebeli guteye wumva umengo uburyohe bw'Imana buri ko buragenda bushira kuri wewe. Wumva umenga ibikorwa urukora mu kurondera Imana ni ibikorwa dotro, ni ibikorwa vyinshi. Mbega nta kuri twosenga batarinze kurinda turaruha, tutarinze gusubira kubanza kwibabaza, kurara amajoro n'ibindi. Izo ni intumwa za Yezebeli. Sumuntu yaje kubwira Eliya ngo Yezebeli ambwiye, yarungitse intumwa. Abo bari bacumye kuri Eliya baje nk'abantu bose yabatongoje umuriro. Muravyibuka? Haleluya. Raba kino kintu. Yezebeli atuma intumwa kuri Eliya. Ati ejo nkaya mangu wewe ubwawe uti natakugira nkuko wagize abo, uti Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Yezebeli yaramaze kwica abavugishwa kiretse abashika 150 banyegejwe numwe mavugishwa. Ivyo tuzobiraba hanyuma. Ariwe Eliya yacumye kuri Ahabu tushaka kunyicisha, nze guhagara imbere ya Ahabu. Nivyo Yezebeli umugore wiwe yakore abavugishwa n'Imana, n'abasigarije we n'abanyegeje badashobora kugira ico bakoze, badashobora kunyeguruka. Aramubwira ati ejo nkaya mangu wowe nyene ubwawe uti nata kugira nkuko wagize abo, uti Imana zirakamuhanira kandi birushirije. Next verse, murongo wa 3. Eliya atategwa n'ubwoba, akura hasi arahunga ngo akize amagara, aja i Berisheba hi Buyuda ahasiga umuntu wiwe. Eliya vyumvise, raba kino kintu, iyi mpemu yamuteye kuca abona ibicapo. Hari commentaire biblique nasomye ivuga ngo Eliya yumvise ivyo iyo ntumwa Yezebeli ivuze yaciye abona yapfuye. Hano yarahunze kugeza igihe ubuvugishwa bwavuga kungene amaraso basheshe ya Naboti ku nzira nabo ayabo azorigacwa n'imbwa uko nyene bagize Naboti. Ivyo ni iswa tuzovuga hanyuma. Ariko raba kino kintu, Eliya hano yarahunze. Duheze gusoma ngo mu gihe cyerezo nzobarungikira uwavugishwa nanje Eliya. Umarika araje imbere ya Zakariya. Ati Zakariya, icyo basavye Imana cyarumviswe. Umugore wawe Elizabeth agiye kukuvyara umwana umuhungu, uzomwite Yohana. Batubwiye ku murongo wa 17 ngo azokoma azi imbere y'Imana afise impemu y'ubushobozi. Haleluya. Niya Eliya. Vyumvikana yuko Yohana yari Eliya Imana yarungize. Mugabo kurya Yezebeli yarahiye akarengwa yuko uko yagize Eliya bavugishwa Bayali ariko azomubwira ni nako no ngaha vyagenze. Yohana ariwe tubona mu gicapo cha Eliya. Hano yapfuye gute? Yapfuye aciwe umutwe. Muribuka Herode yakoze urubanza agakobwa kiwe karatamba. Kamaze gutamba yarafise umugore twa Herodiya. Biriza muri Imana ko uwo mugore Herode yari yamwatse canke yamwivye Filipo. Tubona neza yuko aho imwemu Yezebeli iri, raba kino kintu hari ama destruction de famille, ama destruction de foyer. Abantu bakundana imwemu Yezebeli iyije, abo bantu rababura aho bababonye. Yohana aza kuvuga kubijanye n'igikorwa Herode yakoze.
ngo umunsi wo kwibutsa Matayo 14:6 ukuvuga kwa Herode ushitse umukobwa Herodiya atambira hagati ya bose anezereza Herode. Next verse. Nico cyatumye amwemerera amurahiye kwamuha icyo yomusaba cyose. Yezebeli arumva gusenga kwawe. Yezebeli mwurabikiro kintu Yezebeli uko Zakariya yasenze akumvigwa niko na Yezebeli ari karomdero kungene munyumvirize neza itakeneye gikogwa. Rabikiro kintu nico cyatumye amwemerera akamucira musaba cyose. Next verse. Nawe amaze koshwa na nyina twatubona mama w'uyu mwana umukobwa yatanze kanezeza Herode kari we yamwoheje ariko basomyi bijambo ry'Imana kandi abantu b'imwemu barazi neza ko icacumye nyina yose uyu mukobwa yari mwemu ya Yezebeli. Yezebeli yari yaravuze ko atazogena adakoreye Eliya ibihwanye n'ivyakoreye abavugishwa abayari. Hano Yohana aje afise mwemu ya Eliya. Yezebeli aca mu mutima no mu vyiyumviro vya muka Herode ayonsa umukobwa wiwe aramubwira ngo genda ubwire papa wawe uti mpera ngakumubehe umutwe wa Yohana. Ndafise inkuru itaryoshe n'uyu munsi imhemu Yezebeli iriko irasasika inganda zabizwa ngo nabavugishwa n'Imana. Hari ikintu hano bavuze ngo azuko garuka muri Luka 17 hari ikintu kibashaka kubereka niki cyatumye Yohana niki cyatumye Eliya muri Yohana ashobora gucibwa umutwe. Aricyo kiko kiratuma uyu munsi ishengero rya Kristo riko rirahomba imitwe y'aba Eliya baryo. Mugumane nanje gatoya azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya niki n'ubushobozi bwiwe. Eliya nigeze akunda ko bamufata nige yatewe n'ubwoba yarahunze. Mugabo Yohana we vyarakunze ko bamufata n'umutwe barawuca. Kubera iki? Difference mbona hagati ya Eliya na Yohana ari kimhemu ya Eliya niki kintu cyitwa ngo imhemu y'ubushobozi. Vuga ngo imhemu y'ubushobozi. Vuga ngo imhemu y'ubushobozi. Imhemu y'ubushobozi reba kino kintu niyo ubushobozi ntibuhagaze gusa mu bitangaza. No, ubushobozi ntibuhagaze gusa mu gukora ibimenyetso. Oya, iyo tuvuga imhemu y'ubushobozi hariho n'ikitwa ubushobozi bwo kwirinda. Ubushobozi bariko baravuga nga munyumvirize neza nukutagwa mu mutega bari imbere yawe baguye muri kuraraba. Iyo turiko turavuga imhemu y'ubwenge niki n'ubushobozi bwo gushoboza gusira mu ngiro ivyo ijambo ry'Imana riko nakubwira. Siriko bariko muranyuma icyacume Yohana Umubatizi acibwa umutwe. Eliya muri kino gihe acibwa umutwe yabuze imhemu y'ubushobozi. Ngira umuntu uti urakeneye imhemu y'ubushobozi. Surakamwitse urakeneye imhemu y'ubushobozi. Haleluya. Ubushobozi imhemu y'ubushobozi munyumvirize neza nihagaze muri impartation gusa yo bakuzima bw'iwawe kwandukirwa n'ubushobozi byose ari ubuzima bw'iwawe. Hariho imhemu y'ubushobozi Imana iforja muri twebwe mu bugaragwa. Muriko muranyumva mu gutegurwa n'Imana ubushobozi bwo kwirinda, ubushobozi bwo kwizigama, ubushobozi bwo kwihanganira ivyo uri kuracamo, ubushobozi bwo kwitega Imana, ubushobozi bwo kurindira amasezerano y'Imana. Kubera ko uyu munsi ba Eliya bariko baracibwa imitwe babuze ubushobozi bubabashisha kwihangana. Akakubwira ati apotre no vyatevye uwoza wese naho yoba utemera Imana jewe gusa fe kunyemera ko tugira mariage ndakeneye kuja mu rugo. Wabuze imhemu y'ubushobozi umutwe uragiye. Ubushobozi bwo kwihanganira ibiriko birakugerageza. Toya apotre nzarira babaza sinokwemera yuko nguma ndiko nasonzera mu bana gutya abana guma ariko barasonza gutya jewe ndagiye agiye kudandaza umubiri wiwe. Uko ni kimwe mu Yezebeli ikora. Ubushobozi bwo kutarindira isezerano ry'Imana. Apotre vyatevye itari cyo cyose kije turagenda umuntu akagenda agasinya kontra imutuma
uravavanura n'Imana. Umvise bakiri ikintu kimwe birivuga ngo vyomara ikunguka ivy'ubu bugingo, vyomara kuronka ivyo best bahamye muri kino gihe, mugabo ugatakaza ubugingo. Benshi baratakaje ubugingo kubera amafaranga, baratakaje ubugingo kubera imiduga myiza, baratakaje ubugingo kubera imyambaro, baratakaje ubugingo kubera iki? Kubera amavuta, baratakaje ubugingo kubera parfum, baratakaje uravyumva ubugingo kubera gushaka kuba nk'abandi. Babuze impwemu y'ubushobozi. Kubushobozi ukeneye ubushobozi bwo gusenda daimoni, ni n'ubushobozi bwo kuganza umubiri wawe. Haleluya. N'ubushobozi bwo kwihanganira ico wacumuweko. Hari benshi muri kino kibanza mwumva mutoshobora gutanga imbabazi ngo ndamubabara, vyo byagenze gute? Urabuze ubushobozi bwo kubabarira. Uwo ni Yezebeli. Harazi kungene akunyoha, arabizi kungene agusokoramo inkomezi, arabizi kungene aguseduza kugeza aronse umutwe wawe kumubeye. Raba kino kintu, umutwe wa Yohana waciwe kubera iki? Kubera ibihimbaro. Uyu mwana ntiyari yasenze, oya yaratambye. Herode agira iki? Aranezerwa. Sinzi ntambo yatambye, mugabo umutwe wa Yohana wavuye ku bitugu vy'iwiwe kubera ibihimbaro vyo ngaha muri nose. Uku umutwe wa Yohana wagiye kubera festivite. N'uyu munsi hariho benshi imitwe yanyirikira cibwa kubera ama festivite yo ngaha muri nose, ama concert y'abapagani, ibiteramo by'abapagani, kugendera mu nama z'ababi ngo no kugira ubwenge si ubwenge. Umutwe wawe bawusavye kumubeye. Muriko murava muri kino kibanza, umukobwa umwe araza arambwira ngo icatumye nemera ko turyamana n'uwo muhungu nuko yambwiye ko tutajyamana ata mariage dukora. Mariage ni iki? Naya ma festivite yo kwa Herode yagegenye umutwe wiwe. Muriko muranyumva? Nandi ndakeneye kunezereza abavyeyi. Ushaka kubanezereza mu buryo ubuwe, nimba wo banezereza biza guca umutwe wawe Eliya wo muri kino gihe ciherezo, umenye ko wasabwe. Ndakunda kagacerere. Haleluya, haleluya. Umwarabwiwe sizovyibagira imwe mu Yezebeli, umujene umwe yavuye mu rumogi. Mbabare ntakundi ngoma ndabivuge, arakizwa arihana. Ni je ubwanje namubatije, ni je ubwanje namugire deliverance. Igihe kimaganira n'umwe mu biwabo akize akomeye. Urazi y'abantu bari positiri imwe mu Yezebeli babasigara bumva umengo bicaye mu ntebe y'Imana, baba bumva umengo Imana ntikibaho, niyo badesida vyose do aazet ku buzima bwawe, bakura Imana ku ntebe yayo. Sizovyibagira uyu mujene agenda asaba akazi. Uyu monkle wiwe aramubwira ati tonto ndashaka umakazi kuko nabandi yarakabaha. Asaramubwira ngo nakubwiye yuko udakijijwe nazo kwigana umunsi n'umwe ndagufasha. Ati mfise inkuru nziza tonto, mperuka no kubatizwa narakijijwe. Yarazi ngo ni inkuru nziza. Umutonto wacu aramubwira ngo wabatirijwe he? Ati nabatirijwe muri Sierge. Ati ya mashengero ya prive. Ati aramubwira mu mbabarire kano ngaha ndababona nta kundi. Asaramubwira ngo utagiye ngo batirizwe muri Pentecote ntaco ndagufasha. Aramubwira ati tonto hajya ahantu muri Pentecote naragiyeyo, mugabo ntibamfashije. Aho nashoboye gufashwa n'iryo shengero ndakubwiye ati kandi nguwe neza. Narahagaritse urumogi, narahevye inzoga, amakike n'amasikisike narabihagaritse. Tonto urashaka kubaze gira icyo unkoreye. Ati nakubwiye yuko utagiye muri Pentecote sindagufasha. Namubonye inshuro nyinshi yabuze icagaburira abana biwe, namubonye inshuro nyinshi yagwa yabuze igene yivuza, afise uwo mufasha. Mugabo reka muziziki ngo ntasengera mu ishengera asengeramo. Iyo ni impwemu ya Yezebeli vyagiye gutuma igihe kimwe aremegwa. Uyu munsi sinzi n'irengero ry'iwiwe, ariko igihe cyose ndamubonye ndamubona yarasubiye mu vyari yaravuyemo. Uyu muntu yakoreshwe n'impwemu ya Yezebeli. Umuntu akanka mwene se ngo ntibasengera mu ishengero rimwe. Umuntu akareka gukora iciza agikorera mwene se.
akamubwira ngo ntibasengera mu ishengero rimwe. Ni nkuko n'umuntu wo ngaha bireka ko iciza umuntu wahandi ngo ntasengera ngaha. Iyo ni impwemu ya Yezebeli. Aho impwemu ya Yezebeli iri hari amadivision. Aho impwemu ya Yezebeli iri ikureka amadiference. Ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo amacakubiri yose y'ubwoko bwose yakuweho n'umusaraba. Uyu munsi munyumvirize neza, nta muyuda nta mugiriki agasanga yarizeye umwami Yesu. Uyu munsi twese turi bene umugabo umwe, turi abana b'Imana. Numva amen yanyu muri kino kibanza. Spirit of Jezebel. Hallelujah. Umutwe uragenda. Kubera iki? The lack of power. Kubera kubura ubushobozi, umutwe uragenda. Hallelujah. Ariko bwira umuntu hano ati mu mitwe Yezebeli yasavye uwawe nturimo. Nico gituma turiko turiga zino nyigisho. Mu mitwe Yezebeli yorondera gukura ku bitugo, umutwe wanze nturimwo. Amen. Message muri kino kibanza. Naho nosoza sinzopfukama imbere y'ikindi kintu cyari cyo cyose hatari Imana umuremyi wanje, se umwami wanje Yesu Kristo. Naho nosonza, naho norenganywa, naho nokwangwa, naho notabwa, naho nosigara ndicenyene, sinzova mfukamye imbere ya Yezebeli. Amen. Message muri kibanza. The modern spirit of Jezebel. Impwemu ya Yezebeli yo muri kino gihe cyacu. Hallelujah. Hallelujah. Iri muri babantu tokwibaza. Iri mu bantu muvuga ururimi rumwe. Iri mu bantu mukora akazi kamwe. Iri mu bantu muvuka hamwe. Isho no kuba no muwo mwasangiye ibere. Hallelujah. Hallelujah. Numva amen meze neza. Numva shaka kubasarisha kanya gatoya. Subira kandi ugarukanire Maraki 4:5 no ku murongo wa 4. Ucuma n'umurongo uvuga ngo sinazanye amahoro mwisi ariko naje gutumuriro mwisi. Umengo ngoma ndaba. Oh God. Hallelujah. Umve. Nzobarungikira Eliya uvugishwa nanje. Iyo biriki avuga Eliya ni type y'abavugishwa. Hari abavugishwa bishwe na Yezebeli. Mugabo hari umuvugishwa yananiye Yezebeli. Uwo nawe yitwa Eliya. Kubera iki? Eliya abiga amashure ndoramana bamwita umuvugishwa w'umuriro. Ngiki kintu kibwirizwa munyumvirize neza ku karakteriza ishengero rya Kristo ryo mu gihe cy'iherezo. Nsobanuka Eliya wavugishwa nanje. Uwo musi wora uhambaye kandi uteye ubwoba utaraje. Kumani majambo imbere yuko enlèvement iba. Donc mani majambo this is the time. Iki nico gihe. Cyuko Imana irungika. Nako novuga kino kintu yarungitse impwemu ya Eliya. Ubuza kuba umuntu munyumvirize neza abuza kwakomoda impwemu ya Eliya mu bugingo bwiwe. Mu buzima bwawe bw'Ikristo. Muri komanda muri kino kibanza. Impwemu ya Eliya ni impwemu y'umuriro. Raba kino kintu. Kandi ku murongo wa 6 ngo uwo nyarukiriza sisi uwo niwe gisanganya. Musubize ngo his preaching we turn the hearts of fathers to their children. Umutima canke ministeri ya Eliya munyibirize neza nukugarukana imitima y'abana kuri base, nukuzana reconciliation, nukuba connecta. Karumarika Gabriel yabwiye Zakariya ngo uyo ni wazosanganya imitima munyibirize neza y'abantu n'Imana yabo. Iki nico Eliya yakoze igihe cya Yezebeli mu isezerano rya kera. Oh munyemere gatoya. Aya genda gatoya abami ba mbere agahinyuza kabaye Karumeli 18 kuri 30. Tushaka tugende bukebuke gushika kuri 40. Nyarukiza gatoya azosanganye ango masigure ministeri y'imhemu ya Eliya canke ya Eliya mu gihe cy'iherezo gusanganya imitima y'abana base.
to reconcile, kuzuza. Kuko aho Jezebeli aciye aradiviza, aho impwemu ya Eliya iriko irakorera irasanganya. Muriko muravyumva? Igira iki? Iruzuza, isubiza hamwe. Impwemu ya Jezebeli iriko irakora, ico gihe cyose uzokwama wumva, munyumvirize neza, ivyo Imana bigenda bishira uburyohe. N'uyu mwana afise abantu barito umante n'impwemu ya Jezebeli. Amasengesho aho ukora kera ntayo ugikora, kwisonza aho ukora kera ntavyo ugikora. Kare wari ufise imyanya ubwoba busy gute, hari sawa uteza kuba uri debu. Uyu munsi yo saha yigeze utusubira ukifuka ishuka ya kabiri. Hama ngukene guhangana na Jezebeli. You can't. Hey, impwemu ya Jezebeli iraba kino kintu. Raba kino kintu gituma muri kino gihe impwemu ya Jezebeli kaze cyane muri kino gihe cyacu. Abantu bafise kwikunda guteye ubwoba, bafise soif de pouvoir kurugeza nshaka kukubwira. Naco bimubwiye no mu bakozi b'Imana. Impwemu ya Jezebeli ifise kwikunda guteye ubwoba. Urazi impwemu ya Eliya iyo iriko irakora ku buzima bw'iwawe, apana Eliya yagize intege nke imbere ya Jezebeli, ntitinyira amagara. Musa bariko batinyira amagara benshi biriko biva ku marembo ya Jezebeli. Nta numwe azomara imyaka 120 ngaha, naho uyimara n'ubusa. Twese ngira umwana ati twese tuzopfa. Ikibazo so gupfa, ikibazo n'ingene tuzopfa. Uzopfa gute? Haleluya. Uzopfa uciye umutwe na Jezebeli, uzopfukamiye Jezebeli, uzopfa gute? Hitwoba dufise amashengero dufise muri kino gihugu kibe kimeze uko kimeze. Ofete dufise amashengero mu mbabarire yacitse ibicaniro vya Jezebeli. Who we confront this spirit? Ninda zohaguruka kubwiye impwemu. Haleluya. Nabemera gutonda urugamba. Yesu avuze ikintu gikomeye, sinazanye amahoro mu isi, ariko naje guta umuriro mu isi. Ikintu nshaka kubabwira uyu mwanya, guta umuriro mu isi no gusuka impwemu ya Eliya mu gihe cy'iherezo, mu ishengero rya Kristo ryo mu gihe cy'iherezo. Tugaruka. Manza usubirize hariya mu Bami ba mbere 18 nyarukiza ku murongo wa 30. Narapatete koshe. Haleluya. Iyo turiko turahangana n'impwemu ya Jezebeli, I know it's painful. Birababaza. Ngabo muvyeyi yemera kubabara, hakubuzima bumupfiramo, yemera gusatugwa, yemera kubagwa kugira ngo ubuzima buze hano muri nose. Maze Eliya abarira abantu bose ati nimwigire hano. Papa Sambandanya. Ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera, asanasana igicaniro cyoroha cari carahomvotse. Asanasana igicaniro cari caragize iki? Cari carahomvotse. Ndafise vyinshi byo kuvuga hano hantu. Iki gihe hari confusion total. Abantu ntibamenye uwo bakurikira kuko listen to this. Iki gihe Bayali yarakora ibitangaza. Yes. Bayali yarakora ibitangaza biteye ubwoba. Bayali yari imana y'uburumbuke, fertility. Yari imana iganza ikirere c'imvura. Porque Eliya munyumvirize neza afashe ingingo yo kugara ijuru, yariko arakonfronta impwemu ya Bayali. Si kubwo busa, kuko Bayali wari en charge yo gutuma haba ukwimbuka abantu uravyumva bameza imirima. Niwe yatuma ijuru rikinguka. Yarafise ubushobozi kubijanye n'ijuru rya kabiri. Yarashobora gukorompa ikirere. Impwemu ya Jezebeli ikirakora abakino kintu arakorompa ikirere. Ugasenga kumva isengesho nikorera agenda, uzomenye neza ko imbere ko ubandanya manza ukubite, manza ugwanye, manza wirukane impwemu ya Jezebeli. Niyo ishobora kugira iki? Kugara ikirere cawe cyo gusenga. Haleluya.
hageze yarakeneye gukura confusion mu bantu. Mbwira umuntu ati igikorwa cya Eliya mu gihe cy'iherezo ni ugukura confusion mu bantu. Mumba ari umuntu ndi wawe ayi muheme Yezebeli iri hari confusion totale. Abashoboye kugira icyo bavuze ntibaba bakivuga ukundi bose bavugaye iminwa yabo. Icyo umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze aravuga ngo ukuri ntikikuboneka, ukuri gusigaye kwaranyazwe, ngo umuntu wese ahagurutse kuvuga ukuri aba yinyagishije. Iyi ni muheme Yezebeli iriko irarondera uwo muntu wese bazokwikobariza, bazorondera vyinshi bitandukanye, bazorondera ivyo bagutako kugeza bakugaye umunwa. Mugabe du confront muheme Yezebeli twanka kugara umuntu uvuga ngo ndanse kugara umunwa. Kugara umunwa suguhora oya, kugara umunwa ni kuvuga ngo ntandi baguhagarika bafrani bikogwa ari kurakora. Muriko muranyumva? Anka kuvuga gute gucika intege vyorosha. Muriko muranyumva? Anka gucika intege banka Samusoni mu gihe cy'iherezo. Samusoni bivuga ngo asenga Imana umpe iri rimwe gusa nihore abansi banje iri rimwe gusa. Ngo maze uhoraho yumva ugusenga kwiwe. Abwira umuntu ariko aramugenda nta mazi gifise ati njana ahantu hari inkingi zifashe iyi nzu turimo. Aramufasha aragenda, maze ako kanya abwira ati hashikane, arahamushikana. Hari ijambo bakoresha nkunda cyane birivuga ngo arikonganya. Ikinege cyo kwikonganya numva meni yanyu muri kiro kibanza. Maze aravuga ngo reka mfana araheza arikonganya n'inkomezi ziwe zose. Yezebeli azokubwira ngo uyu mwanya reka kwikonganya ntiharagera, hari ibindi bihe bindi uzobukeneye izi nkomezi. Yezebeli akuzanira ikintu cy'imhemu ya procrastination. Shira ejo ivyo ari gukora uyu munsi, ibi bintu bikomeye wagomba gukora bishire ejo niho hazoba ari ahantu heza, nico kizoba ari kibanza cyiza cyo kubikora. Ariko raba kino kintu ejo ni kera. Kubuzuye imhemu ya Eliya mu buzima bwabo, kubuzuye umuriro wa mhemu yera mu buzima bwabo, ntibarindiriye ejo c'est trop tard. Kwihora basi bacu n'uyu munsi, gukiza indwara n'uyu munsi. Numva Mariya muri kino kibanza Yesu atuma intumwa arazibwira ngo genda mubwire Yohana impumyi zirahumuka. Ntiyavuze ngo zizohumuka, zirahumuka. Ibipfamatwi birumva. Si umwanya w'ejo n'umwanya w'ubu. Ibyo Eliya abwiza gukora byose abwiza kubikora bicitswe uyu munsi. Amase n'impundu nyinshi ku mwami w'abami. Ibikorwa bikomeye si vyejo. Biri muri ati ibikorwa bikomeye si vyejo. Ivuga butumwa rikomeye si kejo. Ibikorwa bikomeye si vyejo. Kuboza abantu gukomeye si kwejo. N'uyu munsi. Vuga uti n'uyu munsi. N'uyu munsi. Bivuga ngo arikonganya n'inkomezi ziwe zose. Arikonganya. Iri jambo kwikonganya ni ukwironderamo inkomezi zinyegejwe, zihishijwe muri wewe. Uraza ari inkomezi zikufise, mbwa ari inkomezi uzobona kufise igihe uzobufasha ingo yo kwikonganya. Narisiko riko nabwira abantu imwe muri kiro kibanza. Wa mwanya numva ko vyaheze, wa mwanya umva ko nyene vyanse, wa mwanya ubona ko vyarangiye. Niba bufise imhemu ya Eliya, hari ikintu cyo kwikonganya, kwironderamo inkomezi. Mbwira umuntu ati ironderamo inkomezi zawe za nyuma, ironderamo kwihangana kwawe kwa nyuma, ironderamo gusenga kwawe kwa nyuma, ironderamo kuvuga ubutumwa bwiza kwawe kwa nyuma, ironderamo inkomezi zawe za nyuma. Haleluya. Yimwe Yezebeli iriko iratera abiswa kara abakozi b'Imana, batangura kuzana ibintu by'amateori yo kwibika. Nko muranyumva niki kubwira ko ivyo wabitse ejo utazosanga vyagashe.
hari ababibitse basanga vyagaje, hari abavuze ngo bariko barabika amavuta basanga yamaze kunuka umuduhu. Harikonganya kwikonganya sejo, kwikonganya ni hani bose bahurije ku cyiyumviro kimwe cyo kupfukamira Bayali, mukavuga hatoya ndazi kwikonganya. Nigihe mukayo bari karabwira yo bati tukiyo mana upfe n'ubundi urapfuye, mugabo Yobu arikonganya, haravuga ngo Imana duhaye ibyiza tukayishima, no mu bibi naho nyene dutegerezwa kwishima. Uko niko kwikonganya Bibiliya kiratubwira. Hari inkomezi zihishijwe muri wewe. Mbwira umuntu ati hari inkomezi zihishijwe muri wewe, hari inkomezi zihishijwe muri wewe. Izo nkomezi uzoze experimenta igihe uri kwikonganya. Muganga kubwiye ati aha vyaheze, nta n'umuti dufise kuri ingwara, harukavuga toya ntibirahera, umwami wanje ntaravuga ko vyaheze, ntibirahera. Ukirondera mu inkomezi zawe za nyuma. Ni mu kwikonganya kwa Samsoni biritubwira ngo yashoboye kubika inzu ihomvokera kuba kuri babaganwa no ku bantu bose bari muri yo. Biritubwira ngo mu kwikonganya kwiwe abo yishe mu gupfa kwiwe baruta abo yishe akiriho. Muriko muranyumva? Yesu abo yashoboye kwikwegera ko ariho babaye bake ugeranije n'abashoboye kwikwegera ko amaze gupfa. Hari ibanga mu kwemera gupfa, hari ibanga mu kwemera kwiyanka. Yezebeli ntazo kugira kwemera ko wiyanka. Yezebeli azo kubwira ngo you just have one life, ufite ubugingo bumwe. Ariko ikonganya ironderemo inkomezi zawe za nyuma. Ntubwire Yezebeli atoya warapfukamisa abandi mugabo je ntibikunda kumfukamika, warabujije abandi kwisonzesha je ntibizokunda kumuza kwisonzesha, warabujije abandi gutangira Imana je ntuzombuza gutangira Imana, warazimije abandi urababuza kuja kwamamaza ubutumwa bwiza kubera amareza adashobotse, ngo nta mafaranga, nta budget, ntaki. Ibikwane byose twakoze muri ishengero nta muslimu Imana yigeze duha budget kwiye. Hituragira aho dushobora kuvuga nka Paulo ngo ndazi kuba mu musesekara, ntituraba mu musesekara. Mugabo niyo tugo turaje, mugabo hari shure rimwe twize, turazi kuba bizigigwa mu gukehanirwa. Biri mu kuzura. Hari tuvuga ngo nzi kubaho mu gukehanirwa, mu kubura, mu kuburanirwa, nzi no kubaho mu musesekara. Hallelujah. Wow. Garuka kwa Eliya. Araheza yabira amabuye 12 nk'uko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana. Yasanze igicaniro carakomvombotse. Cyatuma Yezebeli ashobora kwica abavugishwa. They were no longer what I call the living altars. Nta bicaniro bizima byari bigihari. Ibicaniro byaragiriza iki? Byari homvombotse. Parece umuntu hari wandi wawe uti igicaniro cawe gifise eta iyihe right now. Mumbarizo uti igicaniro cawe, hari abantu baguma ariko barandaba. Reka kunda mubwira uwo muntu wati igicaniro cawe gifise eta imeze gute, kiri muri eta imeze gute. Impamvu Imana yemeye ko duhishura iri banga cy'ibicaniro ni kubera ko Eliya nta fonctiona hanze y'igicaniro
muriko muranyumvishije ndavuga. Eliya agwanye Yezebeli ku gicaniro. Ni gicaniro kizoguha inkomezi zo kunesha imwemu Yezebeli. Sije ndiko ndabivuga, ni ijambo ry'Imana ko arabivuga. Yabira amabuye 12 nk'ubwitige cy'imiryango ya bene Yakobo kingana, ari we nyene ijambo ry'Uhoraho ryaje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Next verse. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha ico gicaniro. Mucoza avuga ngo he used the stones to rebuild the altar in the name of the Lord. Asubira bavuze to rebuild. Yasubiye kubaka. Ncari gicaniro cari gihari mugabo kigira intege. Kira homvomvoka. Eri ikintu yakoze yabanje gusura kandi gusura kucubaka. Iki ni gihe shengero cyo gusura kubaka ibicaniro mu izina ry'Imana yacu, se umwami wacu Yesu Kristo. Sinzi gituma utavuze amen. Sinzi gituma utavuze amen. Haleluya. 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 Asubira agira iki? Yubaka ico gicaniro. Uburebure bwacu n'amajepfo bwo kuzuza n'ingero zibiri z'imbuto. Next. Araheza akomanya inkwi, abaga ya masa, ayijanjagura mu bikenye vyayo, abigereka kuri izo nkwi, maze arababarira ati nimuzuze imibindi 4 amazi, muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi barabigira. Umviriza, arababarira ati nimusubire ubugira kabiri. Iyo twubaka ibicaniro nticubakwa n'igikorwa kimwe ukoze. Igicaniro cubakwa nico nita consistency, guhoza ko kwama. Iyo usenze rimwe ntihubatse igicaniro, mugabo iyo usenze ukongera ugasenga ukongera ugasenga ukongera ugasenga, uko niko twubaka igicaniro. Iyo ukoze igikorwa ciza ntugikore rimwe, ikintu kiza gucika igicaniro iyo gishoboye gucika mu isi y'imhemu, ico nita imhemu. Niko ngo gikozwe kenshi. Arababwira ati nimusubire ubugira kabiri, barasubira. Arongera ati nimusubire ubugira kangahe? Gatatu. Bagira kuno nyene, maze amazi arasendera atembera higa no hino y'igicaniro, yuzuza n'uyo muvo amazi. Iyo turiko turubaka igicaniro hari ikintu twita loi de la saturation. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Eliya abwira Ahabu ko imvura igomba gusura kugwa, yatangwe kumva muri we akariri k'imvura nyinshi. Aramenya neza yuko ikirere cyamaze kuzura ugusenga. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Maze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze, evening sacrifice, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi. Aravuga ati ewe Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli. Nuva amen message muri kibanza. Ahi mpemu ya Eliya iri iza gukuraho confusion. Aha iki gihe abantu bari bakizi yuko Imana ari imwe, ari Imana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli. Bari basigaye basenga Bayali, bari basigaye basenga izindi mana Yezebeli yazanye. Ariko avuga ati uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, nanze ko ndumusavyi wawe kandi ko mwoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Siriko ndarondera icubahiro canje, siriko ndarondera icubahiro c'umuryango wanje, siriko ndarondera icubahiro ca denomination yiwanje, ndiko ndondera icubahiro cawe Uhoraho Mwami Imana yanje. Next verse. Unyumvire se ewe Uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye kari wewe Mana. Numva amen message muri kibanza. Iyo Eliya ahagurutse gukonfronta Yezebeli, confusion irahera. Numva amen message neza. Numva amen message neza. Kwitiranya ibintu birahera.
gucika intege birahera, ikitwa confusion kirahera, amacakubiri arahera, gucika ivutu birahera. Raba kino kintu kandi kari wowe ugarukana imitima yabo. Mwibuke muri Maraki nyine twasomye, mwibuke nyine muri Luka twasomye, nta kindi Eliya ari kararondera. Eliya agiye kureconcilia abantu. Raba kino kintu ni ikintu cyitwa umuriro. Nta kindi shengero ryo mu gihe cy'iherezo rikeneye fire. Bwira umuntu ati ukeneye fire. Ibintu byo gusenga uri kurakiriza umutima ngo Imana ibona mu mutima, oya ega ibona mu mutima, ariko urakeneye umuriro. Ku munsi wa Pentecote Mpwemu Yera atanzwe, ibirimi by'umuriro vyigabanganye ku mitwe yabo. Birivuga ngo maze abantu batangura, bari muri iyo nzu, batangura kubwira iki? Kuvuga. Batangura iki? Kuvuga. Batangura gupokta message, batangura kuvuga ijambo. Apana amajambo. Isi nikeneye amajambo, isi ikeneye ijambo. Murumva the difference? Isi nikeneye, uravyumva, inama nziza z'umuhinga yize bijanye n'imibano myiza yabubakanye. Oya, ivyo ari gihe bisendwa. Iyo Yezebeli yaje, umusociologue aribagira sociology yize, umupsikologue aribagira psychology yize. Muriko muranyumva? Iyo Mpwemu Yezebeli yaje, amasiyanse yose ufise acika ubusa, parce que ni mpwemu. Haleluya. Ni mpwemu. Maze umuriro w'Uhoraho ucugira iki? Ucuratibuka. Ndasenga Imana ngo umuriro w'Imana utibuke ku buzima bwawe. Iyo amene yawe ntiyashikire muri kino kibanza. Wewe ugiye gusenga umuriro w'Imana utibuke. Yabwiye ati Imana yishurisha umuriro, niyo Mana twese Abisirayeli tuzosenga. Mugabo yarabitse mu mutima wiwe yuko si bose bagiye kuyisenga, hari abatabwiza kuyisenga. Abo nabo n'abafise impwemu ya Yezebeli. Abo nta kindi, they must be killed. Babwirizwa gupfa. Haleluya. Eliya ntiyigeze akondana abandi. Yakondanye bande? Yakondanye abavugishwa ba Bayali. Umuriro uratibuka uturira ikimazi cyo koswa. Ndakunda kino kintu. Ubundi umengo ari sanse guturira ikimazi gusa. Mugabo ikintu cyose Eliya yavuze ngo bashireko, ikintu cyose cubatse igicaniro, cyose umuriro waraki turi. Hari ikintu kimeshaka kubereka mu mwanya. Iraba kino kintu uca uratibuka. Number 1, uturira 1 ikimazi cyo koswa. 2, zanku yashirako. 3, yamabuye yubakisha. 4, wa mukungugu. Ikindi kintu gitangaje, ubundi tuzi yuko amazi ariyo azimya umuriro. Iyo niyo science dufise. Ahari umuriro bazana amazi. Mugabo Eliya yatiwe umuriro. Ndakunda kino kintu, urigata amazi. Ubundi amazi niyo yahora arigata umuriro. Nivyo canke sivyo? Mugabo muri kino gihe Imana iriko iracira urubanza Yezebeli, hakoreka ibitangaza bitari bimenyerewe, hakoreka ibitangaza bavyumva bose basigana iminzerere mu matwi yabo. Birivuga ngo urigata na yamazi, urigata na yamazi. Raba kino kintu, it even licked up all the water in the trench. Wow. Sumuriro usanzwe, umuriro wo mwisi ushobora kurigata amazi. Mugabo umuriro wa Eliya ushoboye kurigata amazi.
bavuze amazi bari kubavuga iki? Bari kubavuga les nations, bari kubavuga ubwoko. Nta kindi, witwa John Wesley yavuze ngo nta kindi nkene abagabo 10 buzuye umuriro wa mpemu yera. Nta kindi, isi turayifata mu kanya gatoya. Abakontampore bacu bose babayeho nk'aba hovivaliste, nta kincagaragara imbere yabo wari umuriro. Biriga kimbwira ngo umuriro ugenda uragira iki? Ugenda uragira iki? Urayigiza imbere yabo. Ngo inyuma yabo hasigara iki? Ubugaragwa bw'ibitongozi. Yoweri igice cya 2 ni igice kivuga the outpouring of the Spirit of God. Ugusuka kwa mpemu yera. Nga gusuka kwa mpemu yera kuza kuvuga kwihanga rifise impemu ya Eliya. Ya majambo yose turadusoma. N'abantu batarokira imbere giteye ubwoba. Ariko birimbwira ngo biroha mu macumu. Ngo imbere yabo umuriro ugenda uragira iki? Ugenda urayigiza. Ngo inyuma y'abasigara haraka ibirimi vyabo. Hano Yoweri ariko aratuvuga mu gihe cy'iherezo igihe tuzobatomeze. Hari vyinshi. Hari za Liya. Hari vyinshi uyu munsi. Uri kuraraba bifise ikoranabuhanga riteye ubwoba. Abantu bafise amafaranga yogaburira ibihugu. Abantu boshobora raba kino kintu nk'ija muri ngo abo nibo bashobora kubabarisha isi cyago cyose. Twe twumva gusumengo ni ba Eliya, no mugabo harabanda afise imwe Yezebeli. Uyu munsi umugabo witwa Elon Musk ashaka gufata ingingo yo kubabarisha isi ibyago. Rimwe yashatse kubikora agatima karakubita. Nimba uyu munsi Uburusiya butarashobora gutsinda Ukraine, munyumvirize neza, ni kwere umugabo witwa Elon Musk. Munsi mko mabona abantu nk'aba Dangote ashobora gutanga ibitoro kuri kontina yose. Uyo n'umuntu amaze kwinjira ashobora gufata ingingo yo kubabarisha isi canke ubwoko bwabo bantu icago cyose agomba. Kubera iki? Hari abantu bararenze kuba bafise amafaranga. Hari abantu ubwabo ari amapfumo y'amaekonomi y'ibihugu. Urigatana y'amazi yari muri wa muvu 39, maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi. Somera ijambo rikurikira 1 2 3 bati somo kandi bati Uhoraho niwe Mana. Uhoraho niwe Mana. Kangahe? 2. Uhoraho niwe Mana. Uhoraho niwe Mana. Nabwiye ngo inondwe izodusiga dushobora kuvuga mu miryango yacu ngo Uhoraho niwe Mana. Uhoraho niwe Mana. Amasi n'impundu nyinshi ku mwami w'abantu. Nta kindi Eliya akora. Eliya agaruka kwimika igitinyiro c'Imana. Eliya agaruka kureconcilia imitima y'abana n'abase. Haleluya. 40 duheze. Maze Eliya arababariye ati nimufate abo bakamenyi baba yari, ntihagire ucika n'umwe. Impemu ya Eliya ifise, unyumvirize neza, n'urubanza ruyikurikira. Eliya gusa so muvugishwa umuriro, ntishurisha gusa umuriro, ntatorera inyishu umuriro akorore uvuye mu ijuru. Ariko mugabo kandi Eliya afise gucira urubanza bakamenyi baba yari. Guca urubanza ari kuvuga iki? Mizo sinzi ndavuga guca urubanza uze wame wumva iri jambo no gushira ku iherezo ibintu. Nugushiraho akaburungu ku kintu kitavuye ku Mana. Tuvuze guca urubanza no kuza ugashiraho akaburungu ku kintu impemu ya Yezebeli iriko irateza mu gihe cyawo. Niko murabiva muri kino kibanza. Magatoya Zaburi ya 82.
iyi zaburi ni zaburi yandikiwe ba Eliya bo mu gihe cy'iherezo. Buze ba Eliya ni mwumve babandi bafise impuhwe ya Eliya mu buzima bwabo. Iki nico iri shengero twahawe as a mandate. Iki nico dufise nk'igikogwa. We are commissioned for this ministry. Igikogwa dufise nico kuganzanya na Kristo hano muri nose, nico gupermeta ishengero gutahura ano mahayagite spirituel ahishijwe benshi muri kino gihe, no guhishura imhemu ya Eliya mu gihe cy'iherezo. Imhemu ya Eliya is a spirit of revival, ni imhemu y'ikanguro. Kuko Imana yaravuze imbere ko wa munsi uza nzobanza kubarungikira Eliya wavugishwa nanje. Ngiki ikigaragaza canke icerekana Eliya. Imana ihagaze, God preside over heaven's court. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Imana yicaye, mwivuze neza, muri mu nama y'amakoraniro apana yo mu kigobe yo mu ijuru, ahafatirwa ingingo zikomeye. Imana yicaye iriko ira president nka president wa Assemblée Nationale. Murabizi niwe arabaza akagira nama akavuga bakexpose akagiri mu makagira iki akavuga ati ingingo dufashe, akubita kanya kantu pa ni uwo mwanya itegeko riba rigiye mu ngiro. Utangura kugitondera wewe, mugabo ugitondera pana kubera ko ari wabishatse, kubera ko hari abantu bakoraniye mu ikombe ahantu barafata iyo ngingo. Nibyo canke sibyo? Ntavyo kuza kuvuga ngo urumva ngo tubiravye iki itegeko, kuvuga ngo itegeko ni itegeko. Yes, a police is a police. Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Uraba kino kintu icira abacamanza urubanza. Musoza ngo he pronounces judgment on the heavenly beings. Sabacamanza bari bose abacamanza biribise ngo the heavenly beings ni vyaremwe vy'ijuru. Ndabasiki kimwe, mwebwe nti muri vyaremwe vy'ijuru? Ni muri vyaremwe vy'ijuru? Nivyo canke sivyo? Yes. Uru n'urubanza Imana yaciriye abari bari sanse kuba abacamanza. Umviriza urubanza yabaciriye. Imana icyatumye yacira urubanza ni kubera iki kintu bakoze. Birivuze ngo muzogeza he kugoreka imanza. How long will you have done unjust decisions? Kugoreka imanza ukavuga kugeza ryari muzokwama igezo muri ko murafata ingingo ziri injuste. Uri kuratuma abantu bacika intege, uri kurafata ingingo itariyo. Iyo aho uri imhemu ya nyawihebuza iganjije ifa ngo mwana majambo hari ikintu tari kurakora nk'icaremwe c'imhemu aho hantu. Muzogeza ryari kugoreka imanza? Cyo dufashe ingingo yo kwisonzesha dusengereye musaga turiko turaca imanza nkuko Eliya yaciye urubanza. Cyo dufashe iryamishuzo dusengera imiryango yacu. Uku niko Eliya ikora. Hari ibintu Satani akora, ibintu Yezebeli akora kubera ko yasanze ibibanza bimwe bimwe birivaka bitagira ikivyo kifye. Namandi ko ndabivuga, nta match, nta kibuga gishobora kubera ko match zibiri at the same time. Match ya mbere irahera hanyuma iyindi igatangura. Ariko iyo hari inoccupé ico gihe uwari wese araza gukiniraho. Mugabe iyo hari match hafashwe murarindira igahera. Ndansi ko mu muryango wawe Satani imhema Yezebeli yamiziga sanga hararangaye.
ntuzobaye umucamanza. Nari avuga ati igituma ibi byose byabaye ni kubera ko twabaye mu gacerere. Uzogeza ryari kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe. Next verse. Nyarukiriza umurongo wa 3. Mucira imanza raba kino kintu umugoyigoyi n'imfubyi, mucira imazwa n'umurushwa, imanza zigize iki zigororotse. Bavuga ngo give justice to the poor and the orphan, uphold the rights of the oppressed and the destitute. Icyo nicyo Eliya akora. Raba murongo ugira 4. Asavuga ngo rescue the poor and the helpless, deliver them from the grasp of evil people. Tuko turavuga imhema ya Yezebeli, turakeneye ko abantu babohoka. Ukuri ko guca imanza ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Mumenye kuidetecta aho iri hose. Narababwiye ejo ntawe uko ntavuze. Musepara imhemu n'umuntu. Ko nawe ushaka kuri imhemu ya Yezebeli, mugana uri Yezebeli. Nungabara hari sinabavuze ejo. Haleluya. Abaretse gukora ibyiza kare bahora bakora babayamvute rimwe mu Yezebeli. Abo ni Imana ikiracira urubanza muri kino gihe. Mubakure mu maboko y'abanyakibi. Abanyakibi ni bande? Ni Yezebeli. Tabara uruvyaro, urukure mu maboko ya Yezebeli. Tabara abategetsi, mubakure mu maboko ya Yezebeli. Hari ntaye numvise kare kame numva no bivuga gatoya. Numukozi w'Imana mu ishengero ry'iwiwe havuyemwo umukuru w'igihugu. Hanyuma umusaba president uwo muhungu wiwe, uyu mukozi w'Imana amubwira ngo kuva uyu munsi ndashaka tugiranira amasezerano yuko kugeza utwarure nta ngabire nimwe nzopfa nakiriye ivuye kuri wewe. Niyo ma instruction nahawe. Kare ntashikana wigeze umpa, ubu rero baye president singene kuzomishikana. Kare ntavyo wakoze ibyo wateza gukora, ariko usingene kubikora wabaye president. Aramubwira ngo uzonyubahirize kuri iyo ngingo. Ariko mana, president yabavuye mu ishengero ry'iwawe ukange kivuye kuri we. Ubishobora nuri kimhemu ya Eliya wenyene. Muriko muranyumva? Eliya imhemu yiwe ntibakorompa ivyorosha. Mugene murabi yaragize ubwoba n'ivyo yaragize intege nk'izindi, mugabo never ikintu cyitwa corruption. Utigutega apotre biritubwira igihe yaduzwa mu ijuru, abiga ivyo kuvisha bavuze ngo imhemu ya Eliya yamanukiye muri Elisa. Byumvikana ko Elisa yarafise imhemu ya Eliya. Muribuka ivyo Namani yakoze aheje kumukiza imibembe, yagize iki? Yamuhaye ingabire, impuzu nziza, abafaranga n'ibindi. Ariko ijambo ry'Imana rimbwira ngo, aramubwira ngo ivyo bintu vyawe bigumane. Ico wari ukeneye ni ugukira, go back, subira iwawe. Gehazi adafise imhemu ya Eliya, tiyo mbega ugusabwa aravyanze. Ati none hoho watabikeneje ntiyari kubinyihera. Kica kirayomboka. Ati hewe wa muntu w'Imana avuze ngo aronsa abashitsi, urumva sanza akeneye vya bintu wari wamuzaniye. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo agarutse Elisa aramubaza ati uvuye Gehazi? Toya naraho. Aramubwira ati gihe wakurikira urya musirikare, amaso yanje yari kumwe nawe. Aramubwira ati ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe. Avuze umutima wiwe yaravuze iki?
impwemu yanje. Umucuruzi avuga ngo but Elisha asked him, don't you realize that I was there in spirit? Impwemu yanje. Impwemu yande ya Eliya. Acaramubwira ngo mbega nigihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima y'imyera n'imizabibu n'intama n'inka n'abagurano n'abaguranokazi. Naba kino kintu no rero imibembe yari kuri Namani izokomako no ku ruvyaro rwa kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sheregi. Bariko barambwira témoignage y'umukozi w'Imana. Ubwo nyene naciye nibuka impwemu ya Eliya. Urazi Yezebeli nzobivuga sinzikare ejo canke hirya hejo mu bigwanishwa afise bikomeye ni ikintu citwa amayeri. Arazi ngena korompa, arazi ngena manipira. So turavuga ingene yicishije Naboti amurementanirije, afite ikintu cya corruption muri we. Ariko ufise impwemu ya Eliya yanka corruption n'umutima we wose. Naba kino kintu umukozi w'Imana, Imana imugira neza, abana biwe bararonka ama promotion akomeye cyane. Uwo mu president akaza gatora mu ishengero abaje guha amaposta akomeye kubera akavuga ati kamema abizigwa nkeneye bari muri gashengero. Uwahora ari umu assistant wiwe bamuha gutwara igisata ca environnement, afise umbiriza, afise intendance y'imiliyoni 4 z'amadolari. Barababa boss baratungana bati nyuma yaho ati iforero ko twonoha umuvyeyi wacu. Ntanza afise ntaki ibintu byose yabihaye abandi, ubure natwe ifo kutugira tumunezereza nk'abana. Mungayi bagira kabisa impwemu ya Eliya. Bashagenda baragura ikibanza, babaza umugore wiwe ati duhe plan mukeneye kubaka inzu ufise y'indoto zawe. Ariko ntibabimubwira parce que bari babizi ko muri ico gihe atoshobora kubyemera. Inyuma yaho baragenda baragura parcelle, barubaka. Bamaze kubaka batangura gusakara, gukora ibintu byose. Amakuru ashikira president yuko inzu bagomba bayiheze, bageze mu kugara n'amadirisha n'imiryango n'ibiki. Nawe aca murungikira mvuge gute samakaro, ariko ni donc yari nka marble, donc ibintu by'agaciro biteye ubwoba. Hanyuma ico gihe baravuga ati quand même il faut ko tumubwira ingene ibintu bimeze kandi wabirungitse. Bacha mubwira ati ibintu deje ku receptiona bivuye ku mukuru w'igihugu. Ako kanya cyo no maso yiwe harahindutse. Cavuga ati ubu nyene gurisha iyo nzu. Ntayo nzopfa ninjiye, ntayo nzopfa mbayemo. Ati habaye iki? Niko navuze. Ati muvuze ko president yarungitse ibintu. Ubu nyene gurisha iyo nzu. Nabati no ntibikunda ko tuyigurisha. Baca bagenda barabwira president ati yanse. Ingabire wari wamurungikiye. President ayibuka ico bavuganye. Igihe cyose uzoburi president, nta ngabire nimwe nkeneye ivuye kuri wewe, niryo tegeko nahawe n'Imana. President rero hakagurisha iyo nzu ntaronke nawe haba, nta kundi ni mubingarukanire. Baca barabisubiza inyuma. Mbariza umuntu rero ndi wawe ati iyaba yari wewe. Wo kubahiriza icagezwe c'umwami canke wovuga ati burya ngira numvise nabi c'Imana yambwiye. Amen. Uko niko Imana icira imanza abacamanza.
abari barisanze kudomina ku mpwemu ya Yezebeli ariko bakiro tuva babaye domine. Chiti Imana ivuga ngo muzogeza ryari kugoreka imanza, muzogeza ryari guciza ngomdagondi. Amen. Okay, magure ku maguru yanyu. Tuzobandana ku munsi w'ejo mushike kare tubana twinjira ibwina ubijyana no gutahura bino binyegezwa. Ntakiri nkeneye ko usenga nk'isengesho Mana suka muri jewe imhemu ya Eliya. Hallelujah. Magutse ku maguru yanyu. Eliya afise kuduntumirwa muri we n'ingene abantu bama bariko baraba nyamuja ijya nino, confusion totale. Indero twari twarahawe n'agakiza uyu munsi uzemo confusion totale. Uyu munsi abitwa ngo ni bene data nibo baza kubwira kusenga umwanya urenze, nibo baza kubwira ko wakijijwe nk'umupeiza kubera bari domine n'imhemu ya Yezebeli. Bama bariko bararondera kishengero ryishushanya, ariko Paulo wundi yarafise imhemu ya Eliya yaravuze ngo ntimukishushanye n'ivyiki gihe, yamara muhinduke gose mugize imitima misha. Yu Paulo yaravuze ikindi kintu gikomeye avuga ngo baze babahora ibyiza mwakoze apana ibibi mwakoze. Bavuga ati ego nivyo, aribagira agakunda abandi cyane ntaco bitwaye. Kuko imhemu ya Yezebeli iragaragara, iraboneka, wisanga ahantu hose. Kibazo ni iki? Ninde azoshobora guhagarara imbere ya Yezebeli? Ninde azoshobora guhangara Yezebeli? Twunamitse amaso yacu. Ndashaka wisengere. Urakeneye umuriro wa mpwemu yera, urakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera. Twarabonye yuko ahabuze impwemu y'ubushobozi umutwe wa Yohana urashobora gucibwa. Ndashaka kumva amajwi yanyu, zamura amajwi yanyu. Tarabashaka bose, zamura amajwi yanyu, zamura amajwi yanyu, zamura amajwi yanyu, zamura amajwi yanyu. Abo muri balcon zamura amajwi yanyu, abari hasi zamura amajwi yanyu. Rakatabadosh. Imhemu ya Yezebeli irikirarondera usigaranye itara ricaka. Imhemu ya Yezebeli kirarondera umutwe wa Eliya. Nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo natakugira nk'uko wagize abavugishwa abayari, ngo Imana zirakabimuhanira kandi bikomeye. Hariyo mhemu ya vengeance, hariyo mhemu ya vengeance. Iyi mhemu ntikene kubona wubatse neza urugo rwawe, wumvikana neza n'uwo mwubakanye. Iyi mhemu ntikeneye kubona uvuga rumwe n'uruvyaro rwawe. Iyi ni mhemu ya rebellion. Iyi ni mhemu izana imice kwitandukanya. Iyi ni mhemu izana division, confusion.
zamura amajwi yanyu. Abantu batakimenya neza ingene babiza gushikama mu vyizegwa bakiriye. Abantu bagenda bacika abanyantege nke, bakagenda banyagwa uko bukeye uko bwije. Ariko wewe nturi Eliya wo gufatwa na Yezebeli. Eliya nuwo kutuganwa n'imikogote yaka umuriro. Eliya si uwo gucibwa umutwe na Yezebeli mu izina rya Yesu. Rasa karababos serebo sanderekos. Soboza abana bawe imhemu y'ubushobozi. Uravuga mu ngo naze guta umuriro mu isi. Suka umuriro mu izina rya Yesu. Mu buzima bwacu suka umuriro mu ishengero ryawe. Suka amavuta ya mhemu yera ku mugeni wa Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Suka imhemu yo kwirinda. Marabahadabada sora makanda rabasokotobus. Maze duca imanza nk'abacamanza wahagurukije muri kino gihe cacu z'ubukozi. Uri uwo kwizegwa, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Turagushimiye kuri kurumva ugusenga kwacu, gusaba kwacu. Turagushimiye ko Imana uri kurumva ugusenga kwacu muri kino kibanza. Turagushima kuri kuratibura umuriro, Mwami Imana wo gutongora, wo guturira, wo kurigata mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, urakoze. Usuke rwa rukundo rwawe rwa mbere. Usuke ya nzara n'inyota vya mbere, kwa kwihana twari dufise mu gihe ca mbere. Suka Mwami Imana wa mutima uzira kubana n'icitwa icaha n'igisa naco, intege nke n'igisa naco. Izina rya Yesu uzobukoze. Turagushimiye, turagushize hejuru, tugukomeye amashi menshi. Tuvuga ngo izina ryawe rishigwe hejuru ubu kugeza ibihe byose. Mu izina rya Yesu tugushima. Amen. Imana ibahezagire mu gijoro ryiza. Tuzokomeza ku munsi w'ejo. Imana ibahezagire.